Isaha zitandatu zirarenga iminota 11 no mu studio za Radio Bamaze FM muratwihanganira kuri uyo munota umwe urenze ko numwanya tugiye gukurikira amakuru tugiye gushikirizwa na Armel BIGIRIMANA. Ndakora mukije Armel, ndaguhikaze udushikirize ano makuru. Ndakora mukije Rishari, ndabara mukije namwe mwese muri kumatega amatu bigano vya Radio Bamaze FM. Sangwa ikaze makuru y'uno munsi nagizwe n'inzingo nkuru zikurikira. Ejo niho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yakira abepiscopes catholique bo mu Burundi mu gihe bari bamaze imisi baratuye ico cipfuzo. Bonaho hamaze gutogwa abantu atari bake bagwaye umugera wa coronavirus, abajeje amagara y'abantu barahumuriza abarundi yuko uwo mugera ukira mu gihe uwigwaye abimenye kare akayivuza. Mukanya nido jano makuru. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa. Ejo niho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yakira abepiscopes catholique mu Burundi mu gihe hari yaciye imisi basavye ico cipfuzo nkuko bivugwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Bavuga yuko batanguye na cyane kumushikiriza akaganuke hamwe no kumukeza muri ayo mabanga. Nawe akaba yabasavye gushiramwo inguvu mu gushigikira inyungu z'igihugu hamwe no gushigikira abaza bafashe igihugu c'u Burundi kugira ngo kibandanye gitera imbere. Tega matwi Jean-Claude Karegwa, umuvugizi umukuru w'igihugu. Nkuru ya episcopes catholique mu Burundi yari maze imisi yashikije icifuzo y'icubahiro umukuru w'igihugu cuko yobakira kugira ngo baganire ibijanye n'ubuzima bw'igihugu basangiye kurongora, kuko murabizi umukuru w'igihugu arongoye igihugu akabajejwe amabanga yose y'igihugu, mugabo no barafite igisata bajejwe cyo kurongora abarundi n'ahatari bose baje kubarongora mu byo kwemera bakaba bungere b'imitima. Ico cifuzo rero cabo rero uyu byacakiriye yabakiriye abepiscopes bose catholique b'u Burundi batanguye ubwa mbere kumushikiriza ubutumwa bari bamushikirije mugabo bamwandikiye uyu munsi bayimubwiye amaso mu yandiko bamukeje cyane kandi bamuteye intege bamushikiye mu bikorwa n'imigambi yose yashize imbere azorangurira abarundi. Kabaye n'akaryo kandi ko guhoza umukuru w'igihugu n'abarundi kubera yuko duheruka kubura imboneza kizigenza mu Burundi y'icubahiro Petero nkuru nziza, aho mbere banasabye yuko bofata akanya bagahaguruka bakibuka iyo mboneza idasanzwe bakagira ko bakanamusengera. Abepiscopes catholique iruhande yaho rero bari bamuzaniye n'akaganuke kandi bafite n'ibibazo bamubaza bijanye n'uko igihugu c'u Burundi kigiye kurongorwa muri intwaro nshasha, ingene kandi umukuru w'igihugu yerekwa giwe ufatiye ku migambi n'imigabo yemereye abarundi uko agiye kubishira mu ngiro. Umukuru w'igihugu rero yabanje kubashimira kuri ico cimviro ciza bagize cyo kwiyumvira kubonana nawe ngo abaho umuco baganire bamenye ibijanye n'ubuzima bw'igihugu nk'abandi bene igihugu bose ko n'uburenganzira bwabo, na cyane ko bajejwe abandi bene igihugu benshi. Babwira ati rero ico cifuzo canyu cimviro ciza cyuko tubonana kirahuye n'icivugo canje cyuko twese turi kumwe bishoboka, ati kandi ndabemereye yuko tuzobandanya tuganira. Mu kwishura ibibazo bamubajije n'icyo umukuru w'igihugu yabanje kubamenyesha intumbero yiwe nyamukuru y'ukubaka igihugu gifise inkingi zikomeye, igihugu gifise umushinge ukomeye. Ivyo navyo akababwiye yuko kugira ngo bishoboke no kutegera yuko igihugu uko umugambwe CNDD-FDD urongoye Burundi ku mwaka wa 2005 wagisanze kigeze aho mwasa ashaka, kigeze aho gotera izuba, bigasaba rero ingufu nyinshi. Ahasaba nabone ko batera agacumu kumwe. Ingufu rero ziza ubwa mbere ni ingufu zo gukomeza ico yita leta mvyeyi, leta nkozi, leta kandi yishira imbere inyungu z'abene igihugu iteka n'itekane by'igihugu. Ati ivyo navyo kugira ngo bishoboke no kubwa mbere dukomeza izo nzego no kwitangenderwa ko ubwa mbere ni igisirikare c'u Burundi, igipolisi, ubutungane, intwaro. Ivyo bimaze gukomera hagacakurikira ibikorwa vy'iterambere. Ari umukuru w'igihugu atera kamo abepiscopes catholique yuko atanumwe yosigara inyuma muri ivyo, kuko nkuko yababwiye turi magiriranire. Abarongoye igihugu n'abarongoye amadini n'amashengero ni magiriranire kandi bategezwa kumva ko atakazu ka samanda ari kubakwa mu gihugu, maze bose bagatera agacumu kumwe kugira ngo igihugu kigira iteka n'itekane. Eka amakuru yacu tuyabandanize mu gisata c'amagara y'abantu. Ngo naho hamaze gutogwa abantu atari bake banduye umugera wa coronavirus, abajejwe magara y'abantu barahumuriza abarundi ko iyo ngwara ikira mu gihe uyigwaye ayimenya hakiri kare maze akayivuza. Jean Bosco Girukwishaka, umuvugizi w'umukuru w'amagara y'abantu, ati kuva ico kiza ca coronavirus gishitse mu gihugu cacu ibipimo bimaze gukogwa bigera ku 6697 abatu
abatowe uwo mugera nabo bakagera ku 269 abagera ku 207 nabo bakaba bamaze gukira uwo mugera 61 nabo bakaba bari ku miti bariko barakurikiranwa n'abaganga. Umwe niwe yahitanywe n'uwo mugera nawe bakavuga yuko yarasanzwe agendana izindi ngwara. Reka tumutega amatwi akaba amakuru dukesha mugenzi wacu Jean Chiza. Dufatira hamwe muri rusangi tukaraba kuva ico kiza kimaze kwinjira mu gihugu cacu gushika ubu hamaze gukorwa ibipimo bishika ku 6,697 hanyuma abo twasanze bagwaye iyo ngwara bose hamwe bashika 269 hanyuma nkuko bategerezwa gukurikiranwa bagahabwa imiti muri abo tubamenyesha yuko 207 bakize neza bakabandanya imirimo yabo bashika 61 akaba aribo ubu bakiriko barakurikiranwa n'abaganga bari ku muti. Hariho n'umwe nkuko twari twabimenyesheje yahitanwe niyo ngwara bivuye ko yarasanganwe n'izindi ngwara. Mwitangazo twari twasohoye twari twerekanye ko kubahora bagwaye bashika 133 ku bipimo vyakozwe ku munsi w'ejo bamaze iyindwi bariko barakurikiranwa twasanze ari abashika 76 bakize. Niho haho rero n'abandi bane twasanze baranduye bavuye mu bantu 267 twapimye kubera ko boba baragiye hamwe n'abantu twatoye ko iyi ngwara muri indwi iheze. Abo rero 267 twasanze harimo bane banduye tubashizemo rero murumva ko abo bane kuri abo 133 bahora ku miti nabo rero 76 twasanze bakize. Naho rero duca dusigarana 61 bari ku muti. Ico rero tubona dushobora kwemeza nuko abafashwe niyo ngwara bakira kandi bakira kubwishi ndetse bamwe hariho n'abakira n'ingoga imbere y'indwi imwe ariko benshi ugiye kuraba mu misi 10 baba bakize. Tukabandanya duhumuriza abarundi n'ababa muri kino gihugu cacu yuko iyo ngwara tobatera amakenga uwumva afise ikimenyetso iki canke kiriya anyaruke kuja kwipimisha muri ivyo bibanza twashizeho byo kwipimisha canke kwivuriro iryo ari ryo ryose kugira bashobore kumupima n'ingoga hanyuma afise iyo ngwara bashobore kumuha umuti. Ikindi naco nyeri ikindi cigwa twoba turakuramo nuko twabonye vy'ukuri kiretse ko iyo ngwara ikira nuko itari no ku rugero runini cyane mu banyagihugu n'urugero rusanzwe cyane ko uravye ibiharuro dufise abangaha mu gisagara ca Bujumbura yitwa ko ari hiri ku bwishi biri munsi y'ibice 2 kwijana y'abapimwe. Tukiri mu gisata nyene c'amagara y'abantu ngo umugambi wo gushira za rusehabaniha ku mavuriro yose y'igihugu nguriko urakogwa ngo kuko hariyo zimwe zimaze gushika. Ivyo navyo bikaba bivugwa na Tadendi Kumana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Reka nawe tumutega amatwi. Makweze tubona ko hari byinshi byaranguwe naho mu ntango byasa n'ibyagoranye na cyane cyane ivyerekeye kuronsa abene gihugu novuga ico bahurirako kuko twe twashitse imbere yuko mu ntara zose mavuriro yose yacikirizwa za rusehabaniha muri zimaze gushika n'izindi ziko ziraza twasabye yuko ababijejwe bashiramo ingufu kugira ngo abene gihugu bashobore kwitura amavuriro byoroshe. Hari n'ibindi vyerekeye imodoka zo gushobora gushikana imiti mu mavuriro hagati navyo bisa n'ivyatevye gato ariko batwijeje ko biri mu ngiro. Twaciye turaba amavuriro mu makomine yose yoshobora guhindurwa agacika ibitaro bya komine. Ku ruhara rw'ubushikiranganje tuzoca twihutira kuronsa abaganga bajya ba docteur ajya amavuriro asanzwe ari amasantre de santé. Akawe no kuri no nkuru turangije ko amakuru yacu reka ndabakengurukire mwebwe mwese mwaduteze amatwi nkengurukire Richard Ndayizige yatumye amaje bashikira neza Armel BIGIRIMANA je neko ndabashikiriza naho butaha Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe